umugwi wari uhagarariwe n'intumwa y'ubushikiranganji mu vyo bujejwe arimwo butare n'agataka hamwe no gukurikirana ibijanye n'amategeko mu biro vy'umukuru w'igihugu warashitse kuri uno wa gatatu ahaherereye umwonga wa Nyabarere umaze iminsi urimwo amatati. Ayo matati nk'uko amasoko ya RPA yagiye arabishikiriza mu makuru atandukanye akaba yarahagaze ku kuntu abanyagihugu bo ku mitumba ya Buheka na Mwubure barenga 200 bari bahawe uruhusha rwo kurima muri uyo mwonga ku ntwaro y'umuhisi President Jean Baptiste Bagaza bari bankiwe gusubira kuharima. Uyo mwonga uraheza wegurirwa uwitwa Aroni Nguribiriho yaweguriwe na buramatari wa Makamba ari kumwe na musitaneri wa komine Nyanza-Lac bavuga ko yari yabunyazwe inyuma yo guhunga igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Uyo mugwi waje kuri uyo mwonga rero kuri uno wa gatatu wari uje gushikiriza no kwerekana ko ivyakozwe na buramatari wa Makamba n'abandi bategetsi bo mu ntara hamwe n'abo muri komine ya Nyanza-Lac atakuri kwarimwo. Yavuze ko umwonga wa Nyabarere uganzwa na leta bazotanga ikirangamisi ko mu ndwi zibiri bazaba basohoye urupapuro rwemeza yuko abazoba bakoreramwo barokoramwo nk'inkizo ari umwonga wa leta. Abahari baharima abandi baharimira. Umwonga wa Nyabarere Aroni Nguribiriho yaweguriwe neza na neza kw'igenekerezo rya 24 Nyakanga uyu mwaka abahoze bawurimamwo batabaza ko iruhande yuko banyazwe na leta inyazwe. Mu kwezi kwari guheze aweguriwe Nguribiriho Aroni yari yanatanguye no gukotesha ibice bimwe bimwe vy'amatongo. Umugwi wavuye i Bujumbura uje gushikiriza kuyo mwonga atari wa Aroni Nguribiriho waragize navyo ico bivuga ko nk'uko bishikirizwa na rino soko. Iyo bari bawuhaye azatanga awukotesha azovuga ati uzoba yakotesha azoraba niwe yakoteye. Muri kino gihe rero ni umunezero udasanzwe ku banyagihugu barenga 200 bari bankiwe gusubira kurima mu mwonga wa Nyabarere. Tubibutse ko uyo mwonga wa Nyabarere upima amahegitari arenga 30.